banza mumenye iki. Icyambere ni gutegura prompt. Voilà, uyu mwanya tuvugana yamaze kumpa video, reka tuyirabe video ya Mari ngiye. Wageze ryari mu rugo? Hari ibyo bakoresheje mu ikorezi? Yego mama. Could you give me a ride please? Iduhaye mu Cyongereza kubera irya prompt yose yari yanditse mu Cyongereza kandi tutayibwiye yuko ijwi turishaka mu Kirundi, niyo mpamvu iduhaye mu Cyongereza. Could you give me a ride please? Ibyo wakora ni byinshi avec amafoto, kumenya gukora amafoto, kumenya gukora amavideo, ni ibintu byinshi wakora. Meme no mu kwamamaza urashobora kuvuga nti jewe nzamamaza ibintu by'abantu ugakoresha ama intelligence artificielle. Banwanyi ba We Talk Business turabaramukije aho muherereye hose. Ni Shadow muri kumwe kwa kunyene get rich or die trying, never stop learning. All right, kuri uyu mugoroba muhava mwiyumviye ati tugiye kuyaga iki. Hari abari ku mugoroba, hari abari ku mutaga, hari abari mu gatondo. Mwese turabaramukije bivanye n'igihe muzobonera ikicigwa. Abanwanyi ba We Talk Business hano bamaze kuhita yuko ari kuri kaminuza bivanye n'ibiganiro ngira akamaro tukunda kuhacisha. Ndakunda kuvuga iki kintu aha ku isi la majority 90% 80% burya twese tuvukana ubwenge. Ubwo bwenge bukatubyarira ubumenyi. Donc burya bwenge tubukoresha kurondera ubumenyi. Ubwo bumenyi twaburonka tukaburondeza amafaranga. Twamara kurondera amafaranga tukayubakisha ubutunzi. All right, iyo mpamvu hano ni kuri kaminuza We Talk Business. Kuri uyu mugoroba tugiye kuvugana ku kintu, tugiye kwiga ikintu abanwanyi ba We Talk Business mwasavye muri benshi, kandi si cigwa ngiye gutanga ari kimwe, ngiye kubitanga ari byigwa byinshi cyane rwose. Icyo musabwa nuko mubyonda kuri subscribe kugira ibiganiro byose tugiye kubahereza n'ibyo twabahereje. Ashobora kuvuga nize business nokora ata amafaranga nkoresheje, genda mu mavideo twagiye turakora, twarigishije za Popo Live benshi barikora zicisha amafaranga, za LinkedIn, za TikTok n'izindi. Tuzogenda turabaha n'ibindi biganiro bigenda birabiherekeza, ariko ubwo bumenyi bwose ukeneye mugere mu video twagiye turaheza muraza kubwakira. Donc uyu munsi rero tugiye kuyaga iki? Tugiye kuyaga ku kuntu ushobora gukora video ukoresheje intelligence artificielle. Ni kintu twasabwe n'abantu benshi, mbere ndaza kubashirako n'akabijya tubone n'ingene ushobora gukora video ukoresheje intelligence artificielle. Bientôt, very soon, nzobazanira umwana akiri mutoya cyane rwose, ashobora nawe afise ubumenyi muri ivyo, nawe azobigisha kimwe ku kindi. Murabe n'imbuga ziwe akoresha, uzobona ati wow, umwana akiri mutoya cyane azobatangaza ubumenyi azoba afise. All right, telefone yawe uyitunge rimwe ariko igutunge kabiri. Niyo mpamvu y'ibyo tugiye kwiga, tugiye kuraba ingene wobikora ukabicisha amafaranga. Si kugira ubimenye gusa, no, ni kugira ushobore kubicisha amafaranga. Tugiye gukoresha intelligence artificielle yitwa ChatGPT kwa kunene bisanzwe, tuce twongera dukoreshe niyo bita Gemini. All right, hari ibintu nyamukuru biba bikenewe yuko umuntu amenya kandi yitwararika mu kintu cyaco cyose cya intelligence artificielle, kuko ubwo bwenge nkorano tuvuga ni ikintu ubuhereza ati nkorera iki kintu. Biba bisaba rero ikintu bita prompt. Prompt ni iki? Donc nijya nteguro y'ingene ijya video yose uyishaka. Urashobora kuvuga nti nkeneye yuko aza kuba ari umwana afise imyaka 10 yirabura, w'umunwana canke w'umumeti, icyaco cyose. Canke ati nkeneye video igizwe n'umumama afise umwana mu mugongo, yambaye donc d'une manière africaine,
cyangwa umuntu ari mu mirima. Donc ivyo byose biza kuba biri constitute n'ijya video ubishira muri prompt, ubishira muri integuro. Bisaba rero yuko prompt uyandika mu majambo yumvikana kandi ifise description totale kugira ntuhugishe intelligence artificielle ngo iguhe ico utashatse. Ushobora kuvuga nti nshaka video ntize kubivuga, ivyo zose tugira tubibone. Ushobora kuvuga ni nkeneye video iza kubivuga mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ivyo byose utegeza kubishira muri prompt. Alright, donc tugiye kubona kimwe kimwe cyose ingene iyo video ushobora kuyikora twifashishije iyo intelligence artificielle. Alright, icambere ukora uraza muri ChatGPT. Voilà, uraza muri ChatGPT hanyuma ukavuga ati par exemple ikindi kintu mwomenya iyo prompt yawe sinzi yuko ari uko noba ntarabigerageza, ariko iyo prompt yawe uzoyandike mu Cyongereza. Hanyuma alafe uyibwire nti nkeneye yuko ibi nimba ari ivyo umuntu aza kuvuga canke igikoko runaka kiza kuvuga ize kubivuga mu Kirundi, mu Gifaransa canke mu kirimi ushaka, ariko uze kuba wayanditse mu Cyongereza, kuko hari igihe wandika mu Gifaransa kashikubwira nti no twakira ururimi rw'Icyongereza. Izo zose namwe mu byo mugiye kwiga partir y'ibindi ko ndababwira tuzohanahana ubumenyi kuri byo. Alright, muri ChatGPT nanditse ati as expert as an expert in Google VO through prompt genius help me to create that. Imfashe gukreate ikintu kimeze uko. Par exemple urashobora kuvuga nti hariho n'abantu bashobora kuvuga nti none ko ntazi Icyongereza ese nzocinda reka mpere kuri icyo nyene. Bashobora kuvuga nti je vais kuko iyi prompt ushaka si ugira uyiyandikira, ugira uyibwiye ikwandikire prompt ijanye n'ibi ugira uyibwire. Urayibwira demo principale hanyuma nayo ikakibiguha en detail. Maze kubiguha en detail rero ukaca ubikopya byose ukaca ubijyana muri Gemini. Alright, par exemple tuyibwire nti une maman africaine, une maman qui habite d'une manière africaine, qui habite d'une manière africaine, avec un bébé dans le dos, elle part à la maison avec une machette dans la main, avec une machette dans la main. Urashobora no kuvuga nti bo reka dushiremo ati avec une machette dans la main, arrive à la maison, à côté de Louis, à côté de il y a une chèvre,
INSHEV. Ok, à côté d'elle, il y a une chèvre. Elle parle. Elle parle, par exemple, tuvuga yuko yoba yarashitse muhira, yoba yarashitse muhira, ok, elle parle, est-ce que non, est-ce que donc, oh, ok, suppose ukagira abaza umuntu, demande à son fils, à son fils, quand est-ce que à son fils reka tuvuge imyaka y'uwo muhungu de 20 ans par exemple, de 20, quand est-ce que vous avez arrivé venant de l'école. Iyi prompt, iyi ChatGPT igira iyinkorere, ndayihaye icyumviro iyinkorere uko nshaka. Avez arrivé venant de l'école. Est-ce que on vous a fait le devoir? On vous a donné le devoir? Ça a donné le devoir. Ok. Alors kuvuga ni par exemple le garçon abi donc yuko umwana yari yambaye impuzu zo kwishuri, uniforme, voilà. Aha nshanda yirungika kugira iyi prompt iyimpaye mu Cyongereza, iyimpaye mu Gifaransa ndashobora kuyigira nti ngira translate uyimpe mu Cyongereza kubera ariyo Gemini ikunda. Ok, yayimpaye Google Pay Trump, Plimputissimo Story, Cinema, Village, Sun Art, Sunset, Mother Wing, Traditional African Coffee, Works, ok, c'est de suite. Ukaraba yuko wewe ivyo wayihaye bihuye n'ivyo ushaka. When did you arrive at home? Did they give you homework today? And the son listen, yes. Donc umuhungu yarumvirije gusa kuko ntitwanditse icyo yishyuye. Okay? The sen bacakubwira ngo seniza kubimeze uku. Okay, voilà. Ucuza rero ucuza ukagenda muri ya Gemini. Gemini. Et puis kaza ugahitamo email yanditse kuri iryo Gemini yawe, kaza kavuga ni Gemini yanje yanditse ko niyi, hanyuma ukaza ukandikamo ya prompt yawe, uca ufyonda kuri utuntu tubiri, comme ça, et puis create video, hama ukaca uza ugashiramo ya prompt. Banza gushiramo kamwe ka mbere, hama nkacanza nkakopya ya test yose ko ingana yariyi,
nkacanza nkayikopya yose mu gihe bien sûr nabonye yuko yayanditse uko nshaka c'est comme ça nkacanza nkayikopya hanyuma nkaca nza nkayishyirako hano hanyuma nkaca mvuga yuko nkeneye yuko baza kuvuga mu Kirundi, voice in Kirundi, kubera Ikirundi cacu kitari kuri Google uza kumva ivuga Ikirundi kirisimire n'Ikirundi cyane, donc kiri un peu ressemble n'Ikinyarwanda. Voilà, uhejeje uku nta kindi ukora uca urungika yikora mu kanya gato iraza kuyiduha. Mumenye yuko Gemini ntabwo iri gratuit, urayirihira $10 ku kwezi, ariko icyo umaze kuromarika ni uko ushobora kwirira ku kwezi ariko ugasanga urayikoresheje n'amezi 3 ugikoresha ya abonema. Ikindi naco ku munsi uba wemerewe gukora video 3. Sinzi yuko ari iyi category, sinzi yuko bari n'andi makategori muri Gemini aho ushobora kuronka ama video menshi, mugabo jewe iyi category yo kuri $10 ku kwezi bampa ama video 3 ku munsi. Donc uwundi munsi utanguye baca bampa izindi video 3. Video imwe iba imara amasegonda 8. Voilà, hari abantu bambajije ati none ishobora kumara umwanya ungana gute, nokora gute imara umwanya munini. Nibyo tuzoyibona ukuntu ushobora gusanga nka video ishobora kumara iminota 20, umugabo ukoresheje andi ma intelligence artificielle. Ibyo tubwiye kubibona very soon, ariko uyu mwanya banza mumenye icyambere ni gutegura prompt. Voilà, uyu mwanya tuvugana yamaze kumpa video, reka tuyirabe video ya Maya. Ngiye wageze ryari mu rugo? Hari ibyo bakoresheje mwikorezi? Yego mama. Murumva neza cyane gose. Wageze ryari mu rugo? Hari ibyo bakoresheje mwikorezi? Murumva yuko donc uko twashatse yuko aza kumubaza siko yamubajije, hari gihe usanga ishizemo akaherere. Ni byiza yuko uraba yuko muri prompt yawe atakaherere wewe nyene wari washizemo. Kijya ushaka yuko nakaza kubaza uwundi, ni byiza yuko ucekerisa. Turaza gukora iyindi video ya kabiri, hari abashobora kuvuga none ko twama tubona nk'ibikoko donc biriko biravuga byovyo, iyo prompt bayitegura gute? Navyo nyine ndakabacishiriza ko kugira mu bibone. Hanyuma ku gatatu nababwiye yuko nza kubereka ingene umuntu ashobora gutegura foto yoyo ntibisaba yuko Gemini iba irishe, iba iri gratuit. Kujya nyine Gemini iri gratuit ushobora gukora foto kujya nyine nta kibazo, ntibisaba ngo warakoze abonema. Alright, reka dukore hindi prompt igira kabiri twumve ingene umuntu ashobora gutegura prompt y'ibikoko nayo tuyira. Par exemple je vais un prompt dessin, un prompt, ok, par exemple, et puis deux singes par exemple, deux singes sur la route, dans la voiture, en roulant avec la voiture, en roulant trop vite, en roulant très vite dans la voiture. Urashobora par exemple ukavuga nti izi singe nkeneye yuko ziza kuba zambaye, imwe iza kuba yambaye nk'imayo ya Barcelone, indi yambaye nk'imayo ya Real. Ibyo zose birashoboka. Des singes le habille le maillot de Real Madrid et l'autre
Ok, urashobora kuvuga nti sur la route il y a une belle fille qui marche à pied, qui marche à pied. Voilà, ivyo vyose urashobora kubishyirako ukayigira ati ni video uwo mukobwa araza kugira icyo avuze canke izi senji ziraza kugira icyo zivuze. Ivyo byose birashoboka. Urashobora kuvuga nti ok, les singes non, la fille par exemple, la fille arrête la voiture, arrête la voiture des singes et demande: pourriez-vous me déplacer? Les singes ne dit rien. Voilà, iyi prompt rero turabe ingene iyidukorera mu kanya gato cyane. Voilà, cinématique, scène, a sun to mount, driving very fast, okay, one box away, okay, yindi, okay, to slow down, beauty young woman, okay, the woman, okay, to mock as okay, yes, writing. Bien, tuca dufata iyi prompt yacu tuyijane muri Gemini. Voilà, twashikanye muri Gemini. Muri Gemini nababwiye yuko atakindi tuba dusigaye gukora ni kuyikopya. Tuyikopya hano muri Gemini. Tuvuga yuko ijwi turikeneye mu Kirundi, voice Kirundi. Tuca tugira recherche, turaba rizirita iduhaye yuko zihuye nizo na prompt twatanze. Okay, likira yigeneratinga batubwiye nti ça peut prendre entre 1 et 2 minutes kugira iyo video iyikore. Urashobora no kuvuga nti nkeneye umwungere azoba aragiye ibi icyacu cyose, nkeneye umuntu azoba yambaye ukunuku. Ivyo byose ukira kuyihereza Gemini ikabiguha uko ubishaka. Voilà. Oh la la, batubwiye ngo can generate this video, try this. Alright, ariko ndabambwiye nti vous avez encore généré 2 vidéos aujourd'hui. Oh là là, je ne sais pas pourquoi. Ok. Pas demander encore. Ndanabereke ingene ushobora kuyitelecharger iyo video ikaca iza muri galeri iwawe. Kiza muri galeri iwawe biroroshe cyane. Dusubire tuyihe ya prompt turabe ngene idukorera, ariko sinanditse ko yuko ari mu Kirundi. Ubona ingene iduha ni juste kuba ntacanditse ku mugabo muraza kubibona. Igikuru nuko tuba resultat, muzobigerageza muzobibona. Ikindi naco uzokenera akavuga nti ndakeneye Gemini, ndakeneye kwa bona Gemini, na nyine muzenya muhamagare nzobibafashamo. Alright, mukanya gatuiza ko yiduhaye Siri no change. Donc mumenye ati urashobora kuvuga ni jewe nashaka kubimenya kugira ngenda nimba ari urubuga kanaka ntegura, hanyuma ndagwarimante ko
ama video nkoresheje intelligence artificielle ushobora kuvuga nti je sinshaka kugaragaza kuri video, sinshaka ikiju ryanje risasagara canke mboneke, urashobora gukoresha intelligence artificielle. Ndibuka yuko muri conference y'ubushize yabaye tariki 6 z'ukwicenda 2025 twaraberetse urubuga rumwe mu mbuga zakuze mu kanya gato, kandi umuntu n'umurundi yakoresheje intelligence artificielle zonyene. Voilà, reka turabe ya resultat iduhaye. Hello. Could you give me a ride, please? Iduhaye mu Congereza kubera irya prompt yose yari yanditse mu Congereza, kandi tutayibwiye yuko ijwi turishaka mu Kirundi, niyo mpamvu iduhaye mu Congereza. Could you give me a ride, please? Kandi kairere yashizemwo nuko twe twashatse yuko ujya mukobwa ari waza kugusaba, ariwe aza guhagarika iyi modoka yibi. Ibi byose ushobora gusanga hari akairere kaba kagiye mu gutegura prompt. Alright, muze mubigerageze, mugende ndaza kubashira link y'ama TikTok atari make abarundi bakoresha. Mbere nza kubaha akarorero kiyanje, muraza kubona ama video yose mpostinga kuri TikTok yuko ari mu kirimi, ari mu Kirundi, kandi yose akoreshejwe na intelligence artificielle ya Gemini. Alright, voilà, nabemereye yuko donc ukuntu rero ushobora kuca uyiruka muri gallery just usonda kuri aka kantu ukacubona bakubwiye yuko iri antelecharge. Aha nyene heza kuba telecharge iza kujishikira muri gallery ya telefone yawe ubu tuvugana yamaze gushikayo. Alright, ushobora kuvuga nti ndashaka no kumenya gukora ifoto nkoresheje Gemini. Nababwiye hoho yuko ntibisaba yuko uba warakoze abonema kuri iyo Gemini. Wari we wese abikore, acaza bitwereke muri groupe ya WhatsApp, nibaza yuko mwese muyihurikiyemo, muce muza mutwereke ati ngiyi foto shoboye gukora. Biroroshye cyane gose, ushobora gutegura prompt, ushobora no gutegura prompt bisanzwe ukayivuga ni waza ngaha, uza kuyitegurira ngaha muri foto. Donc ushobora no gufata ifoto yawe, tuzoyibona ubukurikira. Ushobora no gufata ifoto yawe, hanyuma iyo foto yawe ukavuga nti nkeneye yuko nza kuba nambaye uku, nza kuba nambaye nk'uko, ukayifoto y'uwundi muntu, hanyuma ukavuga nti nshaka yuko haza kuba hagaragara nk'uko. Ukaca usanga iyo foto ni wewe, donc umutwe ni wewe mugabo iriya yindi ni. Ivyo bintu mbega kumenya gukora foto ukoresheje Gemini bigufasha iki? Bishobora kugufasha kagufasha ku mbuga zawe, canke gutegura amakava y'ikintu ushaka kuza guposta, ugavuga ni nkeneye ifoto imeze neza, cyo ukasanga urayishaka mugabo nayo ufise ngaho hafi, ucugenda muri Gemini kaciguhereza komsa. Birafasha cyane, ni ibintu byihuta. Voilà, twajeje kubona ingene ushobora kuyitelecharge. Reka ubu naho ndabereka ingene rero umuntu ashobora gukora ifoto ndangiza, kugira nzi neza yuko iki kigo mwari mukinyotewe, kandi nzobandanya ndabahereza n'ibindi birenze ngaha. Okay, ati rero ni gute umuntu ashobora gukora ifoto akoresheje Gemini? Biroshe cyane gose, uraza ngaha ukabwira Gemini, ukayibwira nti je veux une photo. Urashobora kugenda prompt yayo ukayitegurira nko muri ChatGPT nta kibazo, ariko urashobora no kuyikorera ngaho ukayibwira ni je veux une photo de deux garçons noirs, des garçons noirs
qui habille, bon, sur les chemises, des garçons noirs avec deux garçons. Je veux une photo de deux garçons noirs par exemple, bien habillés, bien sûr, bien habillés. À côté de, il y a une drapeau sur lequel écrit We talk business. Voilà, uku nyene tukaca turungika iyi prompt yacu, hanyuma urabona yuko ica ikwereka ngo chargement de nano banana. Nano banana ni imwe mu ma intelligence artificielle imeze neza. Voilà, bamaze kuduha video twasabye. Ushaka kuyiteresharja ucuza ugafonda ngaha kuri save, ikiza directement muri galeri yawe. Urabona baduhaye abana, ntitwiriwe turavuga ngo dushaka ifoto y'abahungu babiri bafite imyaka ingana uku canke bari ahantu hameze uku. Twagize ibintu biri simple ngiyi, nawe urashobora kuzotegura prompt yawe hanyuma ikayiguhereza. Voilà, iki kintu rero nagisabwe n'abantu batari bake, ingene umuntu ashobora gukora video akoresheje intelligence artificielle. None nibaza yuko hari icyo mwakuye. Ndiko ndabategura n'andi ma video menshi, harabansabye gukora ibi na biriya, ariko iki cyonyene mubonye aho gutanguye kwiyumvira ati mbega no gicisha amafaranga gute, kuko hano kuri We Talk Business duharanira yuko ubumenyi bwose uba uri buhakure ubujana ukabubyaza amafaranga. Voilà, ibyo wakora ni byinshi avec amafoto, kumenya gukora amafoto, kumenya gukora ama video, ni ibintu byinshi wakora. Meme no mu kwamamaza urashobora kuvuga nti jewe nzamamaza ibintu by'abantu, ugakoresha ama intelligence artificielle. Kuri TikTok nza kubereka, muza kubona muri iyi link, muza kubona ngaha muri commentaire, muza kubona hariko haramamazwa ibintu byinshi, ari nk'ibikoko biriko biravyamamaza canke ari de suite. Donc ibyo byose bizobafasha, mugende mubigerageze mubisubiremo, kandi gikuru mubicishe amafaranga. Yari Shadow, mwari muri kumwe hano ni kuri We Talk Business. Mugire ibihe byiza, amahoro n'amagara n'urukundo byose bibasage. Ciao ciao.